Muraho neza, agashavu, akagaye bikomeye cane nivyo biriko birashikira abana b'u Burundi. Indyane zikomeye ziriko ziravugwa ngaha mu bategetsi b'u Burundi bivanye n'ibintu bigiye bitandukanye muri politike y'abarundi n'ibiki. Turaza kubabwira ukungene Evariste Ndayishimiye arembejwe cane n'abategetsi bakomeye bakorana muri ntare rushatsi, bakorana mu gutwara igihugu. Bamwe mbere yatinye kubahuka kubahana bivanye n'amakosha bafite kuko yabona ko nabahana ubutegetsi bwose burahava bumuva mu minwe. Evariste Ndayishimiye yoba ariko aravuga iki ku bijanye n'ibiziga vy'abasoda b'u Burundi biriko birahanwahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Mu misi yahera abasoda bari baranyazwe amatelefone ngendanwa yabo, ata muntu yashobora gutunga telefone ngendanwa ari muri Kongo w'umusoda w'u Burundi. Zose bari barazibanyaze, ariko kuri kino gihe ntawuzi ukungene basubiye kuronka uburyo bwo gutunga amatelefone mu kinyegero, aho rero ibiziga vy'abasoda b'u Burundi biriko birasubira guhanahanwa kuzunguruka ku mbuga ngurukanabumenyi. Abanyagihugu batanguye gushavura bavuga ko ababo barungitswe muri Kongo badaheruka agakuru kabo, ngo birashavuje kuja kubona ukabona ikiziga c'uwawe kiriko kirahanwahanwa ku mbuga hwaniro, kandi abategetsi batarigeze bakubwira mwene nk'iyo nkuru mbi. Abasirikare b'u Burundi bamerewe gute muri Kongo none? Amafoto y'ibiziga vy'abasoda b'u Burundi mu mashamba ya RDC yasubiye guhanwahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi kuko turiko turabibabwira. Uyu ni uwatwandikiye Nduguruye Twamugina. Ni amafoto ababaje cane. Ibaze kubona ikiziga c'uwawe utaruherutse kiriko kirahanwahanwa ukaba utazoshobora kumushingura. Biteye agahinda. Amakuru ariko arahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko intambara yasubiye kuba ndase muri Sud Kivu yo mu bice birimwo abasoda b'u Burundi. Ndugaye Twamugina. Uyundi nawe yagize ati Nduguruye Twamugina. Amakuru avuga ko ingene abasoda batakaje ibirindiro vyabo, abatari bake bakahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Hari n'ayandi ateye ubwoba gose amakuru ariko aragenda atugeraho asaba gutohozwa, ubutegetsi bukaduha umuco kuri ayo makuru. Ndugaye Twamugina. Amasoko yacu rero ngaha, amakuru tubandanya kugenda tubashikiriza, amasoko yacu ava mu gisirikare c'u Burundi yaraduhaye amakuru ku biziga vyitahanwa, ku makuru ku biziga vyatahanwe muri ino ndwi iheze. Hatahanwe ibiziga bingahe? Vyari bivuye he? Abatwara u Burundi n'igisirikari bari mu gacerere, nta kintu bariko barashaka kuvuga kuri ivyo biziga biriko biratahanwa nk'uko bama babikora. Imiryango y'abasirikare iri mu gahinda. Hagati ya Munyonyo mu mwaka w'ibihumbi 2023 na Ruhuhuma mu mwaka w'ibihumbi 2025, indiri z'abasoda b'u Burundi zarahoneye muri Nord Kivu. Muri kugeza ma 2023 yomoye ingabo zose za RDC n'abazifasha harimwo abarundi, harimwo Sadeke, harimwo Samidiarasi, harimwo abacangero n'abandi bagiye batandukanye bafasha RDC, baromowe n'ama 2023. Ibitigiri vy'abasoda bacu b'u Burundi bahahoneye ntivyigeze bivugwa. Leta ya RDC ntinavuga ko u Burundi bwayifashije.
ntiyigera ivuga Uburundi iyo haheze guhimira ibihugu iyo hageze ko bashimira ibihugu vyafashije RDC, igihugu cacu c'Uburundi ntikizamwo mu bihugu bishimirwa. Iyi ntambara yanakweze ipfungwa ry'abasoda bashika 270 b'u Burundi, kuri kino gihe barafunzwe bari mu mabohero. Aho ntibivuze abahisemwo guheba igisoda baromoka, baciye batoroka igihugu n'igisoda c'Uburundi baragenda. Abasoda ntibumva ico babasha gukora muri iyo ngwano. Umuco urakenewe kukungene ibintu vyifashe muri RDC kubera Uburundi buri mu ngwano y'abavukana, mbere bo bibereye mu biganiro. Leta nive mu gacereri, leta ya Varisito Ndayishimiye, leta ya Nestor Ntahontuye, bave mu gacereri bagire ico bashikirije, babwire imiryango y'abarundi ukuri, cane cane abaronka ibiziga vy'ababo biriko biragenda bihanahanwa ku mbuga hwaniro ngaha mu Burundi bizunguruka, kandi badafise n'ubushobozi bwo kumenya aho uwabo yaguye ngo bamushingurane iteka. Birababaje, hari amakuru twababwiye y'ibiziga vyinshi cane vyahambwe muri ino ndwi, vyose birahambwa mu kinogo rusangi. Ibisiga vy'abasoda b'u Burundi vyarashinguranwe, vyarahambwe ku gashinyaguro, birashigwa mu kinogo rusangi, na harya nyene abo basoda baba bashoboye gukora ivyo nyene ni nko guha icubahiro bagenzi babo, kuko nabo no kubashira mu kinogo, kuronka akaryo ko kubashira mu kinogo rusangi ngo ntago biba vyoroshe ngaho ku rugamba. Baba bariko bariruka babatera amasase, babugururirako umuriro. Ni ingorane zikomakomeye cane. Birababaje kubona imivyimba y'abasoda b'igihugu isangukira ku misozi mu mahanga. Ubundi birashoboka ko leta ica kuri Croix Rouge, bagaca kuri Croix Rouge, hama Croix Rouge ivyo biziga ikaba ariyo hama Croix Rouge yoheza kubishingurana iteka, canke ikabitahana bigataha iwabo mu gihugu, bakabirungika ngaha mu gihugu c'Uburundi. Croix Rouge kandi irashobora kuvugana n'umugwi ugwana, ivyo bagashinguranwa, hama nyine impande zose ingene abo basoda botahanwa bagashinguranwa iteka mu bihugu vyabo. Kurya vyakunze ko M23 itanga abasoda b'u Burundi bari bafashwe mpiri, ni nako nyene n'ibiziga vy'abasoda vy'abasirikare b'u Burundi vyakagombye kurungikwa ngaha mu gihugu bigashinguranwa iteka. Ni ikibazo kiva ku bushake bwa leta no ku cubahiro ca leta iha umwe wese mu ngabo z'u Burundi. Birerekana ko ababarungitseyo batitaye kuri abo basoda barungitswe muri Kongo, barungitswe kuja kubacira amahera. Muri iyi ndwi itangura dutanguye, tuzoza turabasangiza amakuru tuzoba dufise yerekeye abasoda b'u Burundi bari muri RDC, imiryango ifise amakuru y'ababo bahitanwe n'izi ntambara zo muri iyi minsi, murayaturungikira abayafise kugira ngo tubimenyeshe, tubisangize abanyagihugu, abarundi bose. Hama aba basoda, aba bagabo batwaye igihugu barungitse abana b'u Burundi muri Kongo kubacira amahera, bazohave nabo babona ko ivyo bariko baragira atari ivy'umurundi yakagiriye umugenzi wiwe, yokagiriye umwene Burundi, umuvuka Burundi, akaja kugwa gusangukira mu mahanga kandi yaragwaniye igihugu.
Tuvuye kuri iyo nkuru, muri komine Ntahangwa haraye hatowe umuvyimba, haraye hatowe ikiziga c'umuntu y'umugabo. Uyu mugabo rero ibiziga bibandanya gutorwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyene muri komine Ntahangwa, biraboneka ko ari akamaramaza ku butegetsi bw'igihugu cacu c'Uburundi, aho rero ibiriko biragenda biba bitoroshe na gatoyi. Abategetsi b'igihugu c'Uburundi nibo bariko barakora amabara akomeye, amabara atandukanye y'ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. N'ingorane zikomakomeye cane ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye mu minwe, biraboneka ko atari we abufise mu minwe, ahubwo afise abandi bamukoreramwo. We ico akora ari ukwiba, kunyonya itunga ry'igihugu no gufasha abo bose abo basuma bama bakora amabi. Ndayishimiye agatinya kubahana, kubakura mu bibanza, kwabona ko niyo bavana muri ivyo bibanza bazohava basubira inyuma, nawe ikibanza bamushizemwo bakakimukuramwo. Abajenero nibo baza imbere cane, nibo bavugwa mu mbere mu bariko barabandanya bakora amabi ngaha mu gihugu c'Uburundi. Biboneka ko rero ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ari nk'igikanganyoni, we ikibanza yicayemwo ni ukwicira amahera gusa, nta ngingo afata. N'uwo gafashe ingingo ni umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Uyu ni we ashobora kugira ico akoze, ashobora kugira ico avuze, agafata ingingo bikaboneka ko ishobora kugira impinduka ngaha mu gihugu c'Uburundi, ikagira n'impinduka kuri abo bajenero babandanya bakoreramwo Ndayishimiye canke bategeka Varisito Ndayishimiye ivyo agomba gukora. Muri kino gihe ngo biraboneka ko inzego zikomakomeye cane Varisito Ndayishimiye biciye ku mutambukanyi wiwe bariko barazihindura. Uko guhindura inzego ngo nukugira ngo Varisito Ndayishimiye arabe ko yoronka inguvu henshi mu bibanza bikomeye cane ariko aragenamwo abakenyezi. Ngo kugena abo bakenyezi si nta kindi, si yindi nyungu, si ukugira ngo bakorere abenegihugu, ahubwo ni ukugira ngo aronke inguvu z'itegeko. Uwuzoshaka kuvuga wese azomukubitisha itegeko. Unavuga ko uyu agomba gufatwa, uwuzotanga umutahe wo kumufata ni Prokireri wa Repubulika. Uwuzoca urubanza ni umukuru w'ubutungane, umushikiranganji w'ubutungane. Abandi bagiye batandukanye nyine mu bibanza bikomeye cane Varisito Ndayishimiye biboneka ko ariko aragenda agenamwo abantu biwe b'imbere bazomufasha gushirako intoke, gushira mu minwe abazokwiha kugumuka bose, abazokwiha kugira ivyo bashikirije bose ngaha mu gihugu c'Uburundi. Biraboneka ko rero ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye buzohava buhura n'ingorane mugabo muri kino gihe turimwo, aho ibintu biboneka ko bikomakomeye cane, ingorane zikazohava zishika mu gihe benshi kwifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, kandi biboneka ko arafise abansi benshi bamugwanya batifuza ko nawe abandanya aguma muri ico kibanza, bivanye n'amabi menshi abandanya gukorera abarundi. Abenegihugu baratuntuye, barahejeje kugenda batahura ukuri. Uko gutahura ukuri bizotuma nivyo bizotuma rero Uburundi buronka abanyagihugu babukunda vy'ukuri, canke babona ko Uburundi bugeze ahatemba canke bwatawe mu manga n'abo bategetsi, cane cane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Benshi barabona ko ari wo mwansi wa mbere w'Uburundi, n'abari muri CNDD-FDD barabona ko barasubiza amaso inyuma bakaraba, bakabona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ivyo bwaje bwemerera abenegihugu atari vyo bakoze gushika mangaya, ahubwo barahinduye bakora ivyabo. Umwumvikano bari baragiranye n'abanyagihugu bari muri Arusha, ivyiyumviro vyabo biraboneka ko vyarahindutse.
ntago ari vyo bakoze bagishika ngaha mu gihugu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.